na leta ya Denmark mugabo abanya Greenland cyo nabonye ashaka kuba manipira yababwiye ko umwe wese ashobora kumuha muri yaridi w'amadolari mu bantu baba muri ico kigwa agasa nk'ukiguze donc kukigura no kugura abanyagihugu bacu hama bakaguma mu bwo butaka ragaca bacungira umutekano yavuze yuko bahubwo bizogeza kuri 200% cyane ku mivinyu iva mu Bufaransa ishoka muri Amerika afata abanyagihugu bamwe arabaza ibirango ntibaje muri leta zunze ubumwe za Amerika abanyagihugu ubu hakuja muri Amerika bigira mu bindi bihugu ivyo byose ni ibintu biriko biratuma Amerika ihomba kubera ko barakeneye main-d'œuvre bakeneye abakozi benshi bakora mu entreprise yabo kandi abo bakozi batahari leta zunze ubumwe za Amerika gutera imbere nabica bigorana ikindi kandi namye mbona zomukurikira niwe azogira ikibazo cyo gunagura imigenderanire mpuzamakungu n'ibindi bihugu yatosekaye ibi bintu usagaseseshwa rumuri ariko gusa ico no kwitega nuko twobandanya turaba yandi makuru avugwa mu makungu kugira ngo tubandanye turaba eske bigeze he bivahe bikaja he ko tubona uno musi berekanye bavuga yuko Trump ashobora kuba ari wakwiye gutwara ONU cyangwa ari nkawe muntu akwiye kuba uhagarariye amahoro ku isi bivanye nuko amaze guhagarika ngo intambara zananiye nawe ni guhagarika berekanye intambara za Gaza iza Israel na Hamas iza Congo n'aba M23 izo muri Afghanistan zose ni intambara bavuga ngo yashoboye guhagarika muga mu majambo kuko n'ubu ziracabandanya n'ubu muri Congo baracagwana mu Burusiya baracagwana abawuti bo muri Yemen baracafise ivyo bakeneye intambara y'Uburusiya na Ukraine bagitangura baraja muri ONU bagatumira ibihugu byose byo ku isi bakabibwira ati wewe uno munsi ushigikiye hagati y'Uburusiya na Ukraine uri ku ruhande ruwe benshi baranka gushigikira Uburusiya kandi arabafatanya bikorwa b'Uburusiya kubera igitsure cya leta zunze ubumwe za Amerika kugira gusa ntibambona aho mpagaze ibihugu byinshi kugira ngo vyanduranye ku Barusiya vyongera vyanduranya no kuri Amerika vyahitamwe kwifata bikemera kwemera yuko ntaho bihagaze kugira ngo imigenderanire bafitaniye ntigire agatose turabara mu kije mwese abadukurikirana kuri no mbonesha kure yacu ya Télé de la Richesse uno musi rero nkuko mubimenyereye amango nkaya nayo kubashikiriza ikiganiro ayavugwa ku isi uno musi rero tukaba turiko dukorana na Nina Merveille uno musi tukaba tugiye kugaruka kandi kuri politike mpuzamahanga uno musi tuza kubaganira neza na neza umubano mubi uri hagati y'ubumwe bwa Buraya na leta zunze ubumwe za Amerika Nina Merveille izi nkuru zaraye ziravugwa nizazindutse zivuga ku vy'umubano wa leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bwa Buraya hari cyo baba wazibonye ko wewe reka mbanze ndamutse cyane bariko baradukurikirana ndakuramutsa nawe nizera ko mumeze neza mwese aho muri kandi ko tugiye kubana neza muri kino kiganiro cacu nayavugwa ku isi nkuko yabibabwiye bon ibiriko biravugwa c'est bien amakuru turonka ni menshi amakuru akomeje kugaragara ku mbuga ngurukana bumenyi ni menshi cyane aho yose agenda yibanda ku ijambo President Trump yavuze ku munsi w'ejo tugiye kurigaruka ko aho yagiye akora novuga mu jisho Union Européenne kandi dusanzwe tuzi ko nawe ayirimwo nivyo byaciye bitangaza abantu benshi bon reka kugira ngo abantu baze kubyumva neza canke baze kubitahura neza tubanze dutangure cyane bien avant au commencement kugira ngo dutahure abantu benshi bashobora gutandukanya canke kubona umubano uri hagati wa Union Européenne na USA hanyene icambere twovuga coco nuko ubumwe bwa Burayi cankwe Union Européenne yahagaritse ubucuruzi cankwe amasezerano y'ubucuruzi bahora bagirana na leta zunze ubumwe za Amerika ibi rero ahakuru bikaba bishingiye ku kuntu president wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump amazi imisi ashira igitutu ku banyaburayi yuko ikigwa cha Greenland donc ni izinga riri muri mere hagati mugari kaba rizinga rigenzurwa n'ubwami bwa Denmark ibi rero ngo ashaka iryo zinga kurifata ku nguvu vyase naho arigure ubundi iki kigwa cha Greenland ni kimwe mu bintu bizosiga amazi azunga ubu Trump we wavuga yuko kuza kutwara Greenland ari ugufata akingire abantu baba mu iryo zinga yongere anabateza imbere anabacungire n'umutekano mu gihe nabo batavyifuza bifuza kuguma mu bwami bwa Denmark ariko twari twabonye yavuze ati ndayishaka hasi hejuru donc vyanse mu mumvikano bice mu migera bice mu migera ariko
twari tubona avuga ati ndashaka ibiganiro byose bije mu biganiro. Ibiganiro Aravuga abigiranira yuko- nande abigiranira n'abanya Greenland ubwabo na leta ya Denmark mugabo abanya Greenland ico nabonye ashaka kuba manipira yababwiye ko umwe wese ashobora kumuha muri yaridi w'amadolari mu bantu baba muri ico kigwa agasa nk'ukiguze donc kukigura no kugura abanyagihugu bacu hama bakaguma mu bwo butaka ragaca bacungira umutekano. Ariko twa twabonye yanadugije newe n'ibiciro amakori. Ubu hoho yavuze yuko bahubwo bizogeza kuri 200% cyane cyane ku mivinyu iva mu Bufaransa ishoka muri Amerika. Ibire navyo bishobora guteza uruhagarara kuri politike mpuzamahanga bivanye nuko buriya ubumwe bwa Buraya burakeneye abanyamerika n'abanyamerika barakeneye abanyaburaya. Ariko nabaza ko abo baba bakeneye abandi gose ni Union Européenne. Erega ikibazo ikeneye cyane. Niyo si ukuvuga ngo niyikeneye cyane mu byerekeye iby'ubucuruzi abanyaburayi bose umira no mu Bushinwa ntacyo bitwaye muga Amerika yoyo ubirikiramera nk'iyintu menga iriko irizigitirira ku tuntu twose ubu nta gihugu na kimwe kidafita n'ingorane na leta zunze ubumwe za Amerika kandi bibo dini pare ku banyamerika umenga n'amahigwe uwundi mwanya burya ni ingorane umuperezida w'abariga karabakwegera je gituma mvuga ko ari ingorane uno munsi yashize imisoro ku bihugu bitari bike bishora ibintu muri Amerika ivyo bihugu bimwe bivanye nayo makori byasanze bitobandanye bishora muri Amerika bihiga ubundi bufatanye ku bindi bihugu mu by'ubucuruzi afata abanyagihugu bamwe arabaza ibirango ntibaje muri leta zunze ubumwe za Amerika abanyagihugu ubu hakuja muri Amerika bigira mu bindi bihugu ivyo byose ni ibintu biriko biratuma Amerika ihomba kubera ko barakeneye main-d'œuvre bakeneye abakozi benshi bakora mu entreprise yabo kandi abo bakozi batahari leta zunze ubumwe za Amerika gutera imbere nayo bica bigorana ikindi kandi namye mbona hariho igipolisi cyitwa ICA ya Trump yashinze kijejwe kwirukana bimukira ababimukira rero nabo bivanye nuko abantu burya bakavukire muri leta zunze ubumwe za Amerika ari bake aba bantu rero ubu nabo baforomye ikintu kimeze nk'ikiroberi bacitwa Black Panther ubu abo bantu nabo baforomye ikiroberi kandi bafise n'inkozi kaze zigezweho aba bantu nabo ubu bagize ubu ugiye kwirukana umuntu ngo genda hacazi yo Black Panther nayo ni nk'igisirikare kijejwe gukingira abo bimukira urumva burya ibintu Trump bizotya bimworeye kumorohera koko nibaza yuko wowe birashobora kumorohera akarengana ariko nk'umuntu yomukurikira kuri manda yiwe ngo twamye tubivuga niwe azocagira ibibazo ko azosanga hari ibintu byinshi Trump yaheje kwangirikana twibukanye neza yuko iyo turiko turavuga umubano wa Union Européenne na USA nibaza ko ari nk'abagenzi n'abagenzi hari ivyo batumvikanako kuko murabizi neza yuko inyuma y'intambara ya kabiri y'isi igihe OTAN yacivuka urazi yuko Amerika ariyo yashoramwo amafaranga menshi yashoramwo amafaranga menshi mu nyuma baza kumuvuruga ibihugu vyo muri OTAN biza kumuvuruga ababwiye ati nzoza bazi ko ikintu yashoramo cane yari amafaranga agashoramo n'ingabo abasirikare babarindira umutekano arababwira tanga 2% bazi baratanze 2% ariko mu nyuma baza kubivamo ikindi Union Européenne nibaza yuko yoba iri kirashinja cane Amerika nuko ukuntu Amerika ifata ingingo nyinshi umenga yonyene ariko kandi birumvikana umuntu hashiramo imitahe nka yose umuntu akurindi umutekano ubundi uza kwifatira ingingo ukwiwe birumvikana ariko kandi navyo birashobora gutuma Union Européenne isambuka ubwa Trump ubu nubundi ni Union Européenne ntiyoshobora gusambuka kuko Union Européenne yo yahabaye imbere yuko niyo OTAN bahuriye mwiza ahubwo OTAN irashobora gusambuka muga Union Européenne yo ntibikunda kuko deja bafise ifaranga rimwe basangiye gitwa amaero iryo rero rifise mu Bufaransa urakora igihugu cyose kiri mu muryango bumwe bwa Burayi utegezwa gukora ikindi naco basanga ibintu byinshi bahuriye ko nk'ubu ari umufaransa ashaka kuja mu kindi gihugu kigize ubumwe bwa Burayi nta vya visa bisaba rega le fait yuko uwo n'umuryango atani ico uhuriye ko na leta zunze ubumwe za Amerika ahubwo leta zunze ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Trump zirafise intuzenya ukuntu zishaka zo gufata imiryango yose ifise aho ihuriye nabo ariko reka tubanze tugira akantu twibukanya igituma mvuga ko ivyo ndiko ndavuga vyoshoboka nuko tuvuze Union Européenne turumva ko ari ibihugu byinshi ari ibihugu byinshi ariko cimwe cose gifise ubwigenge bwacu bitandukanye na États-Unis ko États-Unis ni ibihugu biri hamwe kandi bifise decision imwe yumvikana kumva rero yuko
muri Union Européenne hari ibihugu vyo kwimeta areka canke imfashanyo yahora iva muri Amerika sivyo urabizi yuko Amerika nkuko nabikubwiye muri Union Européenne irafonisa abarinda umutekano ingabo sivyo urabizi neza ko hari ibihugu bigeramiwe n'Uburusiya ariko ivyo bihugu kuzokumva ko bokwikura kuri Amerika ariyo iba protege ivyo bintu bazovyemera bo urumva abanyaburayi nabone baratinya gutakaza Amerika barabitinya kuko je nagumye mbona urabona rafuwa pase ko berekanye ibihugu Budagi Ubwongereza Ubufaransa iki barungitse ingabo zabo mu kigwa ca Greenland bamaze kuzirungikayo nabonye President Trump yacashira igitutu ku bantu bose barungitse abasirikare ababwira ati mwere mwarungitse abasirikare mwese ngiye kubatoza ikori rya 20% ku bidandazwa mushora uno musi urabona bigeze kuri 200%. No kuvuga ko nabonye nk'abasirikare baremanye baca babarutira timwe ni mugaruke twebwe hako two umubano wacu wotakara na leta zunze ubumwe za Amerika twokwemera gutakaza ubucuti dufitanye na Denmark. Numva umwe wese iyo haji diplomasi bilaterale canke multilaterale hazamwo umwe wese inyungu ziwe. Umwe wese ubu rero aho bigeze mu majambo make ni muri munjuru umwe wese ubu araba inyungu afise kuri leta zunze ubumwe za Amerika canke avuga ati hamwe twozitakaza twobonwa gute abari mu buseruko bobo ndibaze neza ko bashobora bakeneye gose Trump kubera ko barakeneye protection yiwe kubera Urusiya bwo bagiramira bo na Trump yagumye ashira pression cyane ku bihugu by'abanyaburayi ababwira yuko hamwe batora mukabakwije 20% n'imiburi buri mu muryango mu mahera batanga mu vyerekeye ivy'igisirikare muri OTAN azoca bareka birindira umutekano ko yagumye abashira ko pression cyane ababwira ati hamwe twebwe twobivamwo mwebwe nta bushobozi mufise bwo kugwana no Burusiya Tare buryo umutekano wanyu wose nitwe tuwurinze niyo mpamvu ivyo twempoza vyose muri capable kuvyemera kandi urumva mu gihe muri Union Européenne bamwe baba bashigikiye kuri umutekano ko benshi bakeneye ingabo umutekano umutekano abandi nabo ko bashaka kwigenga sivyo ikamvuge nko mu burengazuba France sivyo bakaba bakeneye kwigenga umva bakeneye kwitandukanya na Trump cyane nere wumva hagati yabo deja ntibazo bariko barumvikana Union Européenne izosambu bo ibi ni ibintu byinshi je nagumye mbona urumva president wa leta zunze ubumwe za Amerika amazi imisi ari ahantu hitwa i Davos muri Suisse naho yavuye ijambo ahantu rero amazi imisi bo aha mbere ya denigre yarasuzugwe president w'Ubufaransa ariko aravuga ati we Macron ivyo ndiko ndavuga nutaburi kuravyumva ngo uvyemere uri capable yuko ikintu cyose kiva mu Bufaransa cinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika ari siri gutozwa 200% y'ikori droit de douane aca yongera yibasira kandi na Israel ababwira Israel afise ama système de défense anti-aérien zo mu kirere zimwe bitwa ama Iron Dome zijya rero yagumye avuga yuko ari 100% ivya Amerika n'ububozi kuraho Israel itoshobora kugira ivyo byose rero n'ibintu yagiye arashira hanze kuko ujya mugabo n'umuntu mu kuvuga ati itangira itama bituma abantu bamenya neza umubano wa leta zunze ubumwe za Amerika n'abasoma mbike bayo bimeze gute bijya vraiment bikora ku mutima benshi kandi nibaza ko atari byiza si byiza kuko nk'ubu ama commentaire nk'ubu wibaze ko Union Européenne d'après ivyo yavuze Union Européenne iki vyakira gute iki vyakira ndabo nk'agasuzugura Union Européenne mu majambo make ni kimwe nakubwira iri muri iri ni cash kuko nk'ubu Trump deja yamaze kwangaja umuryango cankwe twovuga ni kigega mpuzamahanga kizoba kijejwe kuza kirasana ivyangiritse aho intambara yaciye ikindi kandi nikigega kizoba yategetse kameme yuko umuntu wese ategerezwa kuja muri uwo muryango canke muri iryo shira hamwe azoba ari umuntu ashobora gutanga nk'umuriyaridi w'amadolari urumva ako kantu kandi iryo shira hamwe ni wazoba rirongoye do AAZ kuva ku ntango gushika ku musozo kandi nubwo tazoba kiri president wa leta zunze ubumwe za Amerika ni wazoguma riyoboye benshi rero bagiye banka kubibamwo abase kubibamwo yabahaye ubutumira akababwira ati mweca tubafatira ibihanibi ivyo byose nivyerekana kumenga n'ubushobozi buke
mu vyerekeye ivyo kwiyumvira kw'abanyaburayi kuko uno mwanya ibintu ariko arabashirako n'amapresi atagira uko angana bituma nabo babibura. Ico reje mu vyo ndiko ndabona uravye neza na neza leta zunze ubumwe za Amerika zisa n'iziriko ziriyimbira ikinogo. Kubwi wanje nibaza yuko wewe nkuko navye ndabivuga arashobora kurengana ariko expression yiwe langage yiwe vraiment iratusha gose irababaza gose. Hari n'igihe avuga nk'uri karatera ubwoba kandi ibyo bintu ntabishitse. Twarabibonye igihe yatera ubwoba bwa muri Iran ati ndabica mugasubira guteza akajagari. Hari ibyo yakoze. Oya bo Trump urumva bivanye n'amanota aheruka kuronka muri Venezuela ubu araciyumva inguvu kuko ajya n'amatora ya bambe nihiganwa yakinye neza araritsinda. Twovuga basi ko asa n'uwatwaye umudari w'inzahabu muri rijya higanwa ryo gushimuta Maduro. Biriya bintu rene ibintu hamwe yoramuka ko zirindi kosa nawe agaca aribwa. Burya bijya byoca bifuta amateka yose leta zunze ubumwe za Amerika zanditse. Ego sebye kubera ubu ibintu turimwo ni ibintu vy'intambara zibera ku munwa no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubu gusumvya kuvuga uwundi niwe yerekana kumengana igihangange. Kuri ivyo reje ku bwanje mbona ko Amerika kubera bazi kuvuga cyane no guhisha amakosa bakoze mu ma operation kurunaka kuko nubwo bavuga ko ari première puissance mondiale mu vya gisirikare ego nivyo ntawo vyanka mugabo nabo hari hanu benshi bagiye barananirwa nko muri Afghanistan barakubiswe muri Vietnam barakubiswe mu givyo byose bivanye n'ama media ashobora kuja kugira couverture mediatique y'ivyo nta muntu numwe ashira amakosa hanze yavyo ariko nk'ubu n'uwogenda gusesangura neza mu ifatwa rya Maduro wosanga hari abasoda ba leta zunze ubumwe za Amerika bahagiriye ikibazo n'ivyononekaye vyabo muga nk'ivyo byose nta na kimwe kivugwa kubera iki bazi guhisha amakosa ariko kandi ndashaka hano hantu hahagarare le fait yuko Amerika ifata ama decision amwama itabanje guhanuza n'umuntu n'umwe sivyo ndavuga nko muri Union Européenne atawe yarenze guhanuza wumva Union Européenne yo kureka kuvyihanganira bo Union Européenne ntiri en position de force yo kwanka ico Trump yavuze ego nivyo arabasiha iyo protection ariko hari ama decision mama twofata atabanje kubabaza erega ikibazo ni kimwe Trump ahantu barika barabajaniranya bose uku kuntu iyakubwiye nk'ubu urumva yashinzwe umuryango wiwe kandi ni wazoba uyoboye uwa kabiri ni David J. Vance icegera ciwe urumva kujya nyene leta ya Amerika ipanze nabonye na Jared Kushner ujya mukuru we nawe nari muri ako kanama kandi izoba ari nk'inama ijejwe kwiga ku mutekano w'isi mugitwagwa n'umuntu ibihugu bimwe bimwe nka za Misiri za Maroc zamaze kwemera ko zishobora kurojwanya umuryango no gutanga iyo ngingo y'imari y'umuriyaridi w'amadolari mu gihe abarusiya bo bavuze ati twebwe nyimba mushaka ko tuyifatanya namwe tukinjiramwo reka murajya amafaranga mwafatiye muri banki zanyu abariyo dutanga mwiyongurane byo byose urumva n'amadiscussion bakigirana kabandi nabo bakanka ko batokwinjira muri uwo muryango kubera n'umuryango uzobuyobowe n'umuntu urumva ibintu biyobewe n'umuntu biragoye kwizera impamvu woni abayitabira nuko bazi ko atarishira hamwe giye gukwira umuntu umwe mugivyo byo Trump urumva ni wazokwempoza amategeko yose uwo muryango utegerezwa kugenderako ivyo rero ubumwe bwa buraya siri kuvyemera kuko nabone n'abantu biyumvira muga nabo igituma kandi bona vyemera bakavyemera ku nguvu nuko yababwiye ko ibihugu bitazoja muri uwo muryango yarabahaye ubutumire azoca abafatira ibindi bihano hariya leta zunze ubumwe za Amerika rero barafise ukuntu batura hasi umuntu mu byo kumufatira ibihano bigatuma nivyo yansaca vyemera ku nguvu ariko kandi nibaza ko bizoshoboka mu gihe ariko arabempoza cyane mwose arabinyungu yo bafise badi gutanga uwo muri yari dibisanzwe par rapport y'ivyo bonye mpoza ikibazo ni kimwe erega burya abantu bose ntibintegra mu bintu vya Amerika kubera baba babishaka bo ni par force rega ubundi yaba abantu bose babishaka canke babaha umwanya bati wewe ibi bintu Amerika yakwempoje uravyemera canke je nabibonye par exemple ejo bundi intambara y'Uburusiya na Ukraine bagitangura baraja muri ONU bagatumira ibihugu vyose vyo kuyisi bakabibwira ati wewe uno munsi ushigikiye hagati y'Uburusiya na Ukraine uri ku ruhande ruwe benshi baranka gushigikira Uburusiya kandi arabafatanya bikorwa b'Uburusiya kubera igitsure ca leta zunze ubumwe za Amerika kugira gusa ntibambona aho mpagaze ibihugu vyinshi kugira ngo vyanduranye ku Barusiya vyongera vyanduranya no kuri Amerika vyahitamwe kwifata
bikemera kwemera yuko ntaho bihagaze kugira ngo imigenderanire bafitaniye ntigire agatose. Ivyo byose ko ari ukuntu abantu bariko baratinya leta zunze ubumwe za Amerika, ariko abasesanguzi mu vya politike namye mbona baravuga yuko ibintu Amerika byose ubirikiragira byo gukangisha igikenye ibindi bihugu ari ukwihagararako kugira ngo ntibabone ko ubutegetsi bwabo buriko burarangira canke inguvu zabo ziriko zirarangira. Reka dusa n'abarangiza ikiganiro, reka twizere yuko tuza kubona amareaction ya Union Européenne ku ijambo yavuze, kuko nibaza ko ryakoze cyane, ko ryaravuze no ku bindi bihugu, ariko ryavuze cyane kuri Union Européenne. Nibaza ko bataza kuvyakira neza, tuzogaruka tubabwira uko abantu bavyakiriye. Bo mu majambo make Union Européenne bo vyakira neza bo vyakira nabi, ahubwo reaction zabo tuzozirabira mu bikorwa. Eske baremera kwifatanya na Denmark mu gutabara Greenland ntigugwe cyangwa ngo itwagwe ku nguvu, canke baremera guheba iyo Greenland mugaba gume bafitani ubucuti na leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi naco abafaransa nabo baremera guheba president wabo bakurikiye, kuko abafaransa ubu bari muri bari entre deux côtés. Urumva bivanye n'amajambo nakubwiye Trump yarayavugiye Davos muri Suisse. Abafaransa bashaka ko Union Européenne yigenga. Abafaransa president wabo yarayasuzuguwe, kandi ivyo ni bimwe mu vyatumye abafaransa bariko barababara cyane. Hakaba rero abadashigikiye Emmanuel Macron bariko barafatiraho bajaniranya Macron bamubwira ati urashobora gusuzugurwa n'umukuru w'igihugu nkawe. C'est-à-dire ko umusivile asanzwe. Nico nakubwiye muri Union Européenne entre yabo harabakeneye soutien ya Trump n'abatayikeneye, harabakeneye soutien cyane ya Amerika, cyane bijya bihugu byohava bifatwa cyane n'Uburusiya. Ntambara y'Uburusiya umva barakeneye Trump kubera igihugu kubera bivanye n'amajambo. Nka France yoyo ishaka kwigenga USA ntibone yuko ariyo ibafatiye runini muri Union Européenne, ariko ivyo navyo ntivyokunda mu gihe bose bataba bavyumvikanako, kandi birabasaba igihe ikintu kinini ya kubera Amerika nibaza ko ariyo yoba yari ifashe cyane Union Européenne. Iki kibazo nina ahantu gikomereye sahandi. Uno munsi inyuma y'intambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri y'isi, ntuzenya Ubufaransa burashaka kwereka Alemanye yuko ubu nabwo ariyo super puissance muri Europe. Ivyo rero abafaransa bakabigira ko bitwaje iki ijambo. Urumva Macron no umuntu azi kuvuga cyane, urabona intambara z'ubuzigwanirwa ku munwa, ubuzi kuvuga cyane bafata kumenga ni wakomeye. Ubu rero Alemanye yoyo yaramaze kubona ivyashikiye mu ntambara ya mbere y'isi n'iya kabiri, baravuga ati twe rero ubu reka dukora utwacu dutekereje, kuko abadagi bobo si abantu uzumva mu majambo baguma bagira. Arafuwa pase uwahoze ari president w'Uburusiya Dmitry Medvedev yaravuze ikibazo kuri ntuzenya kuri leta y'Ubudagi, abwira uriya chancelier w'Ubudagi Friedrich Merz, amubwira yuko hamwe abadagi bazosubira gusotora Uburusiya bazobaburira nkayo baburiye Adolf Hitler. Ivyo bintu byaramubabaje cyane, bituma yumva ko igisirikare cy'Ubudagi gikwiye izindi nguvu nk'izo cyari gifise mu ntambara ya kabiri y'isi ni ya mbere. Bituma nabo bumva yuko hamwe boramuka batakaje leta zunze ubumwe za Amerika kandi baramutse batewe n'Uburusiya aribo bazobatabara, vyo bagira ko ingorane. Niyo mpamvu wabonye n'abasirikare barungitse muri Greenland bababwira ati nimugaruke, hako two kwiteranya na Amerika twotuma twiteranya na Denmark. Vyo byose ni vyerekana yuko naho ari Union Européenne ubundi nabone nta Union bafise, ko bose umwe wese adepanda ku nyungu ziwe. Hajya le Macron ntubona avuga we no kugira atimbisha abandi banyaburayi bo bafise agatima ko kurinda kugira ngo bagire ubumwe, kuko wewe berekanye yuko no mu ndwi zashobora kurunga ikindi contingent y'abasirikare muri Greenland. Umva yuko ivyo byose nivyerekana ko Ubufaransa aribwo bushaka gusigarana ijambo rikomeye mu vya gisirikare muri Europe nzima. Ikindi kandi ntogenda ntavuze tusa n'abariko barasozera nuko ibi bintu vya Trump ariko arashaka kwempoza abantu bose umengano kubiteranya ko cankwe kuba kundisha leta zunze ubumwe za Amerika ku nguvu ku nkoni. Rimwe ni vyiza kuvyerekeye igitinyiro cy'igihugu, mugabo Treshoze Ofiridita azosanga yarasambuye leta zunze ubumwe za Amerika porepora atabizi, nkuko babivuze ati uzomukurikira niwe azogira ikibazo cyo gunagura imigenderanire mpuzamakungu n'ibindi bihugu yatosekaye. Ibi bintu sagaseseshwa rumuri, ariko gusa ico no kwitega nuko twobandanya turaba yandi makuru avugwa mu makungu kugira ngo tubandanye turaba eske bigeze he biva he bikaja he, ko tubona uno munsi berekanye
bavuga yuko Trump ashobora kuba ari wakwiye gutwara ONU cyangwa ari nkawe muntu akwiye kuba uhagarariye amahoro ku isi bivanye nuko amaze guhagarika ngo intambara zananiye nawe ni guhagarika berekanye intambara za Gaza iza Israel na Hamas iza Congo n'aba M23 izo muri Afghanistan zose ni intambara bavuga ngo yashoboye guhagarika muga mu majambo kuko n'ubu ziracabandanya n'ubu muri Congo baracagwana mu Burusiya baracagwana abahuti bo muri Yemen baracafise ivyo bakeneye ivyo byose rero nivyerekana ko ofiridita Amerika iri kiriyimbira ikinogo yoyo itabibona eka tuzosubire tubabwira andi makuru na cane reaction y'ibihugu biri muri Union Européenne ukuntu vyafashe ino jambo canke aya makritike ava kwa Trump cyane gose hama tunashimira abantu bariko baradukurikirana ko bandanye bakora subscribe kugira ngo ibi biganiro dukora bibandanye bibashikira na cane ko usanga yavugwa ku isari menshi tubibutse kubandanya mukora subscribe ko nombonesha kure yanyu ya Tele de la Richesse mwongera mubikwiragiza kure bino biganiro dukora stay tuned